rero nanje nagomba ndabashingira intahe ndababwira ivy'Imana yankoreye kuko yankuye ahantu mu rupfu byari bikomeye cyane. Hama kimwe je nitwa Nahimana Getruda nakijijwe ndi umwana afise imyaka 14 hari mu 1996 mu kwezi kw'icenda itariki sindazibuka neza, ariko ico gihe niho numva umuhamagaro w'Imana. Je nta muntu yampaye ubutumwa kuko nari umuntu mubi kandi ndi umwana angana afise iyo myaka, naranka bakizwa ku rugezo rw'uko atakintu noshobora kuguha numvise kuri umuntu w'umukizo, kuko nabita abahemu bahemukiye Imana. Rero je muri iyo myaka yiwanje nari umuntu mubi, nagendana inzigo y'akazika, dupfuye ikintu ntivyaherera ngaho, duhuye aho duhuriye hose jewe nasha ndakwibutsa ntidusubire mu vya bindi warutse ko nabihevye. Imana yarankuye aho hantu rero ingira umuntu mwiza, vy'ukuri ndashima Imana. Ico cyaha vy'ukuri cyaraheze muri jewe, naho nkorera amakosa vyihuta guhera n'ingoga. Yesu ashimwe cyane. Hama rero maze gukuri nashishikaye kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Numvise muri jewe nkunze gusoma Bibiliya kuko narumva yuko abantu basoma Bibiliya bafise amahirwe, kandi Bibiliya itubera umurongozi, niwo mugenzi mukuru adahinduka, kandi ugize Bibiliya umugenzi bituma uhagarara neza mu rugendo rwo kuja mw'ijuru. Ikintu kigoye cyane kugwaruka rwa kino gihe, nta mwanya bafise wo gusoma ijambo ry'Imana. Umwanya munini uri muri telefone, kwandika message, kuraba ibintu biriya, ivyo nivyo bafitiye umwanya, ariko ivyo nta kimazi bifise kuko ntaho vyo kujana canke ngo bigushikane. Rero nanje maze kuba muri ico gihe rero nashishikaye gusoma ijambo ry'Imana. Imana ishimpa mpwemu yera, bisha bituma mbaho. Imana iranshoboza, sinashobora kwifatanya n'urundi rungano rutarakizwa. Nakunda kwegera abamama cyane bakijijwe kugira ngo numve ivyo bayaga mu vy'urugendo rwo kuja mw'ijuru. Naritandukanya cyane n'ubundi rwaruka kuko hariho rwaruka rugenda nabi kandi rwarakijijwe, ukababura ko ivyamwa kandi barakijijwe. Nanje rero naritandukanya nabo cyane, nkegera abantu mbona bariko bararamiriza neza mu rugendo rwo kuja mw'ijuru. Maze kugira uwo mwanya rero Imana ishima mpwemu yera, bituma nitandukanya n'ivyariho ivyo ico gihe, nkuko hari ivyaha biteye ubwoba biri muri kino gihe umuntu w'Imana akwiye kwitandukanya navyo. Jewe rero maze gukizwa nabayeho umengo nta bintu vy'amageragezwa nzi, kuko narimbaye mu buzima muhira ntaco nabura, vyose vyaraboneka. Mutama papa yaravyitwararika akagerageza uburyo bwose bushoboka akaturonderera ibikwiye. Rero nakijijwe ndi muri uwo muryango, shambaho uko nyene numva umengo jewe ibintu vy'amageragezwa bariko baranabivuga, ndiko ndanabisoma muri Bibiliya, navuga nti none amageragezwa ni giki? Sinavyumva. Hari ikorasi bakunda gutera muri ico gihe ciwacu ngo amageragezwa ngo ni indya z'umukristo. None izo ndya zozo zimeze gute? Burya rero niho hagera igihe mu 2000 maze imyaka yari 5 mu gakiza, ninjiye mu gihe shurunganywe rwa fiyasaye. Kino gihe kigeramiye abantu bakiri bato bugwaruka, bibananira ingene bashobora kwifata, bakabura ingene babitwara, bakabitwara nk'abapagani, haba mu rugezo rw'abigeme canke mu rungano rw'abasore, bikabananira ingene bashobora guhagarara. Nanje narahuye n'igeragezwa muri ico gihe kuko cari igihe kigoye cyane. Reka tubanze dusome umurongo w'ijambo ry'Imana, turabe hariya muri Yakobo, kandi mu ntunge vy'ukuri numva umengo no bivuga uko biri. Yakobo igice ni ca mbere, turasoma hariya ku murongo w'12. Avuga ngo hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama
azohabwa igisibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Umuntu niyageragezwa gukora ibibi yoye kuvuga ngo Imana niyo ingerageje, kuko Imana itageragezwa n'ibibi kandi nayo ntawe ibigerageresha. Jewe rero muri ico gihe hari mu gihe twavuganye n'umufasha wiwanje tugomba kuzohavana dukora ubukwe. Hari muri uwo mwaka nyene naragize ikibazo, hari mu gihe c'intambara abagizi ba nabi barantwara kugira ngo baze kunkoresha ivyaha vy'ubuhumbu. Muri ico gihe rero Imana irahankura irantabara, vy'ukuri cari igihe kitoroshe cane. Ico gihe mw'iryo joro nyene bantwaramwo bari baje gusahura amatungo yo muhira, nanje bahansangaho ndi umwana ageze muri urwo rugero, urumva nariko ndakura, nari mu gihe c'ugwaruka nk'uko mbona mungana. Rero barantwara ahantu kugira ngo bikunde bankoresha ivyo vyaha vy'ubuhumbu, kuko bari batwaye abigeme bashika kuri 5 ku wundi mutumba. Nanje rero ico gihe muri urwo rusago rw'iwacu hariho abantu b'impunzi bari bahahungiye. Vy'ukuri ntivyoroshe, bari bazingiye inzu yose, nta muntu yashobora kwiruka ngo aronke ahaca, baca badushikirako. Rero Imana nyene amahoro yaradutabaye irangirira neza muri iryo joro, ndayibona ukundi. Bahejeje gusahura no kukubita abavyeyi biwanje, baciye bankwega ukuboko turi kumwe n'uwundi mwigeme, baca rero baradutwara batujana mu nzu iraho, nta bantu bari barimwo, twari abantu 4 muri iyo nzu. Umwe yafashe umwe, uwundi afata uwundi. Turagenda rero, hatanguye kwijira uwo oya mugenzi wanje twari kumwe w'umwigeme ajana n'uwaramutwaye, nanje sigara inyuma nyene tugenda dukurikirana, bamwe baja mu cumba cabo abandi baja mu cumba cabo. Vy'ukuri ntivyoroshe. Tumaze gushika aho hantu, uwo muntu yantwaye abo bagizi ba nabi bari bafise ibigwanisho vyose bishoboka. Yarakenyeye ikiziriko mu nda, urazi abagwanyi ingene bameze, hariko imbugita ijya bayonete, jewe barayinshumise kandi n'ubundi afise inkovu yayo. Iki nyene akaba afise n'inkoho, yari afise n'inyundo, akagirana n'inkoni n'ibirato, bene ivyo bashinga nahe bambara nivyo bankubitisha amakofe, ivyo papa yahora yambara. Rero nde aho hantu turi abantu 2, abandi bari mu kindi cumba, avuga ati jewe ubu rero kubw'amanyama ndiko ndakubonana, kuko ico yavuga cyose naramwishura, muga nkamwishura mu bugwaneza, nkamwishura nk'umuntu w'Imana. Ariyagaza mu mutwe avuga ati none wewe uri giki, kuko ivyo gukoresha ico abandi bakoresha abandi. Namubariye nti mwijuru hari Imana, jewe mfize nsenga, ntushobora kunkoresha ico ugomba. Kandi ico gihe Imana nayibonye yaraserutse aho hantu, aragerageza uburyo bwose, arankubita ibishoboka, iyo nkoni irahera irabuvunji arayita. Yaduka kunkubitisha ivyo birato, ivi vy'ingozi yari afise mu ntoki nivyo yankubitisha amakofe, ansekanya n'ikibambazi kugira ngo bikunde ankoresha ico agomba. Navuze nti mugenzi, nubwo biruko ndasavye ubanza undeke nsenge. Narafukamye aho nyene mw'ico cumba ndasenga, ndavuga nti Mana, nasenze amajambo make cyane. Ni warakuye Daniyeli muri rwagobo rw'intambwe, Shaduraka na Meshake na Abedunego muri rya tanure ry'umuriro warabakuyeyo, baboneka atana karangu bamotako. Ndagomba nanje unkure hano hantu. Bimaze kugenda gutyo, vy'ukuri Imana yaciye impingura ukundi, numva mu mubiri navuyeho namaze kwimukira ahandi. Aravuga ati vyoguma vyokoroha, ntegereza kumukoresha ico nateguriye kugukoza. Yahitanye imbugita yari afise, aratabura impuzu zose nari nambaye, tugwana nduko nyene. Aragerageza uburyo bwose, afata irato akubita asekanya n'ikibambazi, ankubitisha bimwe afise mu ntoki. Vy'ukuri yagera ahantu numva muri jewe umengo natesetse, kandi mugabo nkaguma numva mfise izindi nkomezi, Imana ikaguma inyongera izindi nkomezi.
aragerageza uburyo bwose bushoboka namubariye ni hako muri cyangicyo acumura ku mana yanje yo mwijuru hitana ikigwanisho muri ivyo bimwe ufise unyicishe uko byose birashoboka kuko ufise ko ubasha bwo kunyica mbwa nshobora gukora icyaha ngo ngoke ku mana yanje yo mwijuru vyukuri imana yarantabaye aragerageza uburyo bwose bushoboka ndi umwana kandi vyukuri imana narayishimye cyane kuko yarahankuye nta nkomezi narifise kugira ngo nigobotore ngaho hantu nivyahereye ngaho rero arabandanya tugwana nduko nyene ndi wazi turagwana vyukuri aragerageza uburyo bwose bushoboka bamwe bari muri ca cumba baravayo hama natwe turagenda mwico cumba acakoresha rero ubuhinga bwiwe nabwo kugira ngo bikunde arabe ko vyokunda turiko tugwana nduko nyene n'umuntu ari hakuriya aye itoroshi yari yayambaye mu ruhanga bazambara n'imisipi aho ari hose haguma habona ndavuga nti vyoguma vyokoroha nakubwiye ko ntashobora gukora icyaha kingana gicyo hicamo kunyicisha ivyo ufise vyukuri imana yarantabaye acaragerageza rero arakenyerura ca kiziriko ngubu rero ngo manda kwereke ko bishoboka ntego binyereke ntimugabo jewe nasenze imana kandi urabona ko yangwaniriye niko kuva igihe cyose wabigabiye kubikora urabona ko vyasa ngo none aba uri gisigo nticendi igisigo cera ntushobora kunkoresha ico ugomba niko namwishuye hama rero aragerageza uburyo bwose bushoboka arambuha vyukuri aragerageza kumbamba nk'uko bitegerezwa kubamba umuntu hajya yiteguye nyene ngwaze vyukuri naza numva imana impaye izindi nkomezi nka zimwe imana yaha Samusoni ariko Delila yamubohesheje ya migozi misha nkaza numva ndavumbuse rimwe na rimwe nkadohoka muri nyakiziriko akisanga mpagaze imbere y'igitanda akiyagaza mu mutwe akabura ingene yomfata agasubira akankubita akabona ko mego naremvye akaca asubira akambuha kwa kundi yabigize itiro zitatu zose akitegura akaza akaca asanga je mpagaze nipfumbura rimwe nanyerera nk'inzoka kugizoka ndoshobora kuyibo nanyerera rimwe akaca asanga mpagaze imbere ya shagitande vyukuri ndavuga nti mwijuru hariho imana namubariye ni nakubwiye ko dufise imana nakubwiye ko ndi umuntu w'imana iyo saha ariyagaza mu mutwe arabona ingene yifata vyukuri biramuyobera rero ikintu nagomba guhanura urwaruka rwa kino gihe ntibasenga imana ngo buzure mpwemu yera kuko iyo mba mu mubiri gusa vyukuri navyo nari gushobora hari ahantu hagumye hari ahantu bikomeye barinda bakora ivyaha aru ibaze ubwiwe nta gicuze kiriko n'amajambo n'utuntu yahendeshejwe ugasanga vyukuri ariko arakora ivyaha biteye n'isoni senga imana ibahe mpwemu yera ugasanga mwahagaze mu mabarabara ijoro rikagira saa mbiri kagira saa tatu ikagera uri umuntu w'imana wakijijwe urugwaruka wamenye imana ugasanga wahagaze nk'ipoto y'amatara antutse wajunje ukabura ijambo uri imbere y'umuntu nta n'ikigwanisho afise muri ko murayaga kugeza yaha amajambo yakubwiye akujunjika ukaba nk'umuntu w'ikijuju ukaburiwe n'ijambo kwishura kuki ayo masaha uhagarara mwako gahinga nta bikorwa bihari woza gutunganya hariya muhira jewe muri ico gihe ciwanje nakuze sizeri coshobora kugira ndi mu gahinga kiretse mvuye gusenga bukanyirako nk'ukubona duhava dutaha bwije biruko ndi muhira sinava mpiranguye gutemberera umugenzi je ndose akanya natora bibiliya ngasoma je nkaja mu gitanda nkiryamira nahejeje gutunganya ibikorwa ibisigaye nkaca nisinzirira nta myanya yo gupfisha ubusa nari mfise kuko nta n'amatelefone washakari bwaze mugibisamaza ntivyabura kuko urasanga yibereye mu gitanda ariko arakora ivyaha ari mu gitanda nk'uko ijambo ry'Imana ryabituguye umukozi w'Imana niko yavuze umuntu agacumura ari wenyene abantu benshi bariko baracumura ari bonyene muri kino gihe bakabura icubahiro c'Imana kikabura kubw'uwo muntu kandi ari wenyene kuko biriko biramusamaza kanaka rero dusenga Imana siko duhesha icubahiro Imana nayo izodushira hejuru igihe cyayo kigeze gwaruka rwacu ndabinginze vyukuri mugerageze gusenga Imana ibahe mpwemu yera mube abantu beza mube abantu bazoja mwijuru
kuko vy'ukuri bwoba ari ubuhombe ku muntu yamenye Imana hamwe tutoja mu ijuru kandi dukorera Imana twarahevye gukora ivyanke vy'abandi bakora ugasanga umuntu w'Imana aratesheje ubwami n'akantu gatoya. Dusenga Imana kugira ngo bikunde, Imana itugirire ubuntu. Ntiwumva muri ico gihe rero nari muri iryo geragezwa nari mfise uwo dukundanye ariwe mufasha wanje turi kumwe n'ubu yaragize igeragezwa rikomeye na wenyene kuko baragerageje kumushira amajambo nukuri ntako batagize. Nico gituma abasore ba kino gihe mukwiye gusenga Imana kugira ngo abari bacagurira, kuko twebwe mwicagurwa ry'iwacu canke mu gucagurwa kwiwanje ntitwarabishije amaso ngo turabe igihagararo, nawe nyene ntiyaravye igihagararo, yabajije Imana yo mwijuru yamuhamagaye ni abari we uncagurira umufasha dukwiranye, kandi Imana yarabikoze kweri. Kuko muri ico gihe iyo yumva ayo majambo yacaguye nkuko abandi bacagura kumbe bantaco vyasaba, kandi yarafise n'insiguro yumvikana, yarafise insiguro n'umukozi w'Imana uko yambaje. None wewe hajya ahantu vyagenze gute? Ndamusigurira, yarase kwemera ati naho wobintera mu rushinge kandi ari umukozi w'Imana ndongoye, sinopfa nemeye ko we wahavuye amahoro aho hantu. None kamwari vy'ukuri ni wewe wanyigishije, kuki utokwizera ko ivyo ndiko ndakubwira rukuri? None se mutwigisha ijambo ry'Imana, none iyi Mana mutwigisha nturakaruha umenya agaciro kayo? Naramwubahuse kweri muri ico gihe wamengo ndi umuntu w'umwihevyi, ntiyari jewe, yaramashimwe yuzuye umutima wanje nibutsa aho hantu Imana yankuye, kuko vyari bikomeye cyane. Aravuga ati oya ntisindavyemera, ntaco. Ariko wewe uwo twari dukundanye babimubwiye ntiyigeze abishirako n'umutima na gatoya. Yavuze ati je ndazi ko Imana itampenze, ndazi ko Imana itokwemera kwakorerwa ibintu nk'ivyo, kandi vy'ukuri yaranzigamye. Imana vy'ukuri ntako itagize, yaranzigamye muri ico gihe. Rero nagomba mpanure abantu bugwaruka ba kino gihe, musenga Imana. Vy'ukuri yaragize igeragezwa ariyumvira. Urazi ko na Yosefu amaze kubona Mariya atwaye inda kandi iyo ndayava kuri Mpwemu Yera, yiyumviriye kumubengera mu mpisho, atayimubwiye. Ariko we ntavyo kumbengera mu mpisho vyahabaye, yagumanye ivyizigiro yuko ataco nabaye. Imana irabikora rero kugira ngo bikunde, turashika ku gihe c'iwacu. Vy'ukuri naranezerewe kandi Imana yarakoze. Kandi rero no gusenga Imana kuko turi mu gihe kigoye cyane. Irindi geragezwa yagize bikomeye, ico kiratuma n'ubu numva ndamukunze. Rwa rukundo rwo muri fiyasaye ntigwigeze ruhera, ahubwo rwateye rwongerako cyane, kuko umukosheje ko ubukosheje kuri jewe ibihetanga bukeshi ntoguharurira. Nawe naravyumva ndabivugiye ahahera, ndamukunda kandi bivuye mu mutima atari buryarya, ndamukunda. Burya muri ico gihe amaze kunshikana mu rugo, naramaze amezi 2 adasinzira. Ibaze wazanye umugeni hagahera amezi 2 utigeze utora agatiro, kuko kubw'ivyo bintu vyari vyarampahamuye. Narameze amezi 6 mw'ishamba jewe ntaba mu nzu, amezi 6 naba mw'ishamba kubwo gutinya ico gitero. Amezi 6 nk'izi saha zigeze, navuga ntibarariraguye noneho je nkiri mu nzu, nasha ntera nahuka mu mashamba. Hari gihe twajana n'abavyeyi, hari gihe je ubwanje nijana, kuko inkozi maze kuvuga umwe wese yafata inzira gundi agafata gwiwe. Ivyo kuvuga ngo ndiko ndabinya ijoro, je kumwijoro ryari nk'umurango kuri jewe, ntaco vyari bitwaye. Rero tumaze kubana ayo mezi 2 yamaze afise ico kibazo, ntiyigeze abwira mama ati je ntunze umusazi. Nta muntu n'umwe yigeze abwira canke ngo aze guhamagara na pareti je bimezuko. Yagumye asenga Imana yiwe ati impinkomezi zo kuvyihanganira. Rero dusinziriye agatiro kamfashe, naca vizo y'icyo gitero yaciza yisanga je namusimvye sinanamukora kuko ntiyanavyumva yabasinziriye. Nasimba rimwe na rimwe nkakorokera imbere y'igitanda, inzugi nazikubita umwanya n'umwanya, nashanza kwishira mu ngondo y'igitoki kwinyegeza.
kuko nabona nsinziriye na gatoya naza muri ico gitero cashikiriye nkaca nkoresha kubanguka nkaza kubunda hariya mu gitoki nkumva ndatuje namba yikanguye agasanga ari wenyene yashaza kurondera urumva ko yagize ikibazo yashaza kurondera tinone yagiye gusa yabikora muri sirasiye atangorane atakibazo hama ntoye tugasubira mu nzu irindi joro risubiye kuba ibaze amezi abiri kamwivye agasinzira ko nawe urazi ko utoguma imisi yose ku murango kanura no mujoro kararukanu umva ryari geragezwa rikomeye ariko Imana yaramufashije aravyihanganira bikama bigenda uko nyene kugeza aho Imana ibitururuza ndumva ko muri jewe kuba mu nzu atangorane kuko mbonye bugorovye navuga nti none vy'ukuri ahangira nje kuryama mu nzu neza umunsi wa mariage honyene wamengo je noca njana n'abashingizi bari baje gushingira nariyumvira ahanyana jengira nje mu nzu njyame maze amezi atandatu mu gahinga ntigera njyama mu nzu ibi bintu bimeze gute vy'ukuri yaragwanye urwo rugamba kandi Imana imuhezagire ko yaravyihanganiye niyo mpamvu rero umuntu w'Imana akwiye gusenga Imana ikamuha inkomezi zo kunesha kuko vy'ukuri turahura n'ibibazo tugahura n'intambara z'uburyo butandukanye kugira ngo bikunde umuntu w'Imana atsindwe ariko Yesu yaranesheje mwigeme ico no guhanura usenga Imana ntuhagarike umutima n'ivya kino gihe kuko bafise uruhagarara ngerageza uburyo bwose kugira ngo bikunde shikira urugo ubwo rugo urashobora kwironderera mu gushaka kwiwawe ukarugiriramwo ingorane tuza musenga Imana ubaza Imana ati Imana je ndazi ko bandemye n'urugo niteze kuzoruma ukaba utuzi byo guhagarika umutima ntibikuderanje usenga Imana yo mwijuru irazi gutanga ingo nziza vy'ukuri kwari kubashingira intahe kugira ngo mwumve nanje aho Imana yankuye kugira ngo nawe niwashika mu ico kibazo uzumenya ingene ushobora kwifata si jewe nijuru ryantabaye ariko iyo Mana yantabaye nawe uzogutabara yari ntaye nagomba kubashingira kuko Imana yari binyemereye ko nongera kubivuga rero musenga Imana vy'ukuri mugerageze kwitandukanya n'ivya kino gihe ariko ikintu kigoye kugira ngo bikunduronke mpwemu yera witandukanya n'ikibi cyose wirinda kuyaga n'abantu bariko bayaga ibihunye ugasanga bariko baragoreka ivy'Imana hariho n'umugenzi ashobora kuba mwishengero ariko atavyamwa uwo mwamurako ataciza kigera kiva muri we arugwaruka ariko arayaga n'uwundi ugasanga ariko yaga amajambo y'ubupfu reka uko nyene Imana yakugize vy'ukuri ntihagire ikindi kintu urenzako ntimwumvise umukozi w'Imana ko yavuze ngo hariho amashusho abantu batakiboneka Imana yabuze kubera bihinduye ukundi ugasanga umwigeme yarakijijwe ariko yafashije izindi nyimwesho z'abantu bapagani bataramenya Imana nimuhindure mu ruje ku rutonde rwiza mwoye kunyinyurana n'ababarongoye mwoye kwama muri mu mpanuro za misi yose ngo reka ibireke ibi bikanka bikakunanira ahantu ushobora guhagarara senga Imana iguhe mpwemu yera azishaka kwigisha kugenda neza mu rugendo rwo kuja mwijuru rero ni ntaye nagomba kubashingira hama bayumvise inyamba hagira ikibafasha Yesu nabahezagire cyane reka dusenga Imana mwami Yesu turagushimiye turanezerewe uhoraho data w'icubahiro turagushimiye kutugiriye neza ukaba utwemereye uwo mugoroba guhagarara imbere y'ibikoraniro kugira ngo tuvuge ivy'Imana yadukoreye kandi warakoze n'uhabwa icubahiro bw'ico gihe warahabaye urashishikara kutugirira neza rero ngeno turwanira intambara Mana turwana na vyinshi uzotubera umugabisha muri vyose mu izina ryawe ryera